Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'ihigwe rikomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo uwanye n'iki gihe cya nyuma. Muri iri joro ngira ndabasomere mu Baheburayo ikigabane cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu, aho Pawulo agira ati: nuko rero bene data bera abasanga iyihamagagwa riva mu ijuru, nimwitegereze Yesu intumwa n'umuherezi mukuru w'ivyo twizeye tukavyatura, ayobokera iyamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose, kuko yo yiyumviriwe ko akwiye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose, nk'uko ishimwe ry'uwubatse urugo riruta iry'urugo, kuko urugo rwose rugira uwugwubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abe icabona cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma, ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe, namba tubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushika ku iherezo. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, twemera no kuritahura. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ibanga ry'ihema ry'Imana. Ibanga ry'ihema ry'Imana no kuvuga ibanga ry'inzu yande, inzu y'Imana. Icyo nicyo kigwa cyacu muri uyu mwanya. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga ry'ihema ry'Imana. Imana yarategetse Mose kubaka ihema, kandi iramwereka igicapo, igishushanyo cy'iryo hema, ariryo ryashushanya ihema ry'Imana ryo mu ijuru. Nicyo gituma vyabaye ngirakamaro cyane ko Mose yubaka iryo hema ryose, iyo ngoro yose, ashingiye ku muderi igishushanyo Imana yari yamwerekeye mu ijuru. Mu Baheburayo ikigabane 18 umurongo wa 5 haratubwira hati, dutanguriye n'imbere yaho gatoya, ikigabane 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu haratubwira hati, muyo tuvuga yose arutwa na rimwe n'iri. Dufise umuherezi mukuru ameze atyo, avyagiye iburyo bw'intebe yihambaye cyane yo mu ijuru, akorera hera no mu ihema nyakuri ryashinzwe n'Uhoraho atari abantu. Kuko umuherezi mukuru wese ashyirirwaho gushikana amashikanwa no gucumita ibimazi, nicyo gituma wa wundi nawe akwiye kugira icyo ashikana. Yaba ari mu isi ntiyobaye umuherezi, kuko hari abandi bashikana amashikanwa nk'uko ivyagezwe bibwiriza. ni ukuvuga yuko Melikisedeki Yesu Kristo, Pawulo aravuga ati iyaba ari ku isi ntiyobaye ari umuherezi wo mu ngoro yahari y'i Yerusalemu. Kubera iki? We ntiyari uwo mu muryango wa Lewi kugira ngo abe afise ubuhereji, ntiyari uwukomoka muri Aroni kugira ngo abe umuherezi mukuru. Rero mu ngoro yo ku isi we ntiyobaye ari umuherezi, ariko mu ngoro yo mu ijuru, hariya mu ijuru, we n'umuherezi mukuru. Kandi abo bakorera igishushanyo n'igitutu cy'ibyo mu ijuru. Ni ukuvuga yuko mu ngoro yo ku isi iyubatswe Mose n'ingoro yubatswe na Salomo, abaherezi barahakorera ngaho muri iyo ngoro, ariko ibintu vyari ngaho bishushanijwe mu mashusho n'ingero, nk'igiterekwa kw'amatara, kiriko amatara ndwi, imitsima y'ibiterekegwa n'ibindi bintu byose ngaho mu kibanza cyahera cyane, ndetse no mu kibanza cyo hanze ibintu byari bihari n'ibyari biri mu kibanza cyahera cyane. Ivyo vyashushanya ibintu byo mu ngoro yo mu ijuru.
rero icy'ingirakamaro cyane ngaha ni uko Kristo ari umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Ntacyo bitwaye kuba atabaye umuherezi wo mu ngoro yo ku isi, ariko ibyari biri mu ngoro yo ku isi hariya murabona byashushanya ingoro yo mu ijuru. Kandi umuherezi mukuru wo mu ngoro yo ku isi, Aroni n'abandi baherezi bakuru baje bari ishusho n'urugero, bashushanya umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi abandi baherezi bose nabo bashushanya abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bose, abakristo ari bo baherezi b'Imana. Kandi byongeye n'abami kugira ngo baze baganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000. Kandi mu gihe iyo nganji y'imyaka 1000 itarashika, mu buryo bw'impwemu turaganza. Kandi byongeye no mu buryo bw'impwemu turakorera muri iyo ngoro yo mu ijuru, dushikanira Imana amashikanwa n'ibimazi by'amasengesho n'indirimbo, kandi tubayeho n'ubuzima buhimbaye imbere y'Imana. Ayo n'amashikanwa arengukanwa mu ijuru, arengukanwa mu ngoro yo mu ijuru, azanwe n'abaherezi bo mu rutonde rwa Melikisedeki. Ariko umuherezi mukuru afitanye igisano n'ikimazi, amaraso y'impongano n'ivyakorwa byose mu kibanza cyahera cyane hariya. Uwo muherezi mukuru n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo ari we. Ivyo umuherezi mukuru yakorera mu ngoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo ku munsi w'impongano, ajanye amaraso y'impongano mu kibanza cyahera cyane akayashyira ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Ivyo nivyo Kristo yagumye ariko arakorera hariya mu ijuru, ajanye amaraso yiwe bwite. We ari umuherezi mukuru, yajanye amaraso yiwe bwite y'ikimazi kiwe bwite, kugira ngo avugira abatoranijwe n'Imana bose, Isirayeli yo mu ijuru yose, ari ryo shengero rya Yesu Kristo, ari bo bafise amazina yabo yaranditswe he mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mu ijuru. Rero turashobora kubona ko mu ijuru Kristo yagumye ariko aravugira abantu, muri iki gihe cyose kimaze guhera, kugeza n'ubu niho akiri ariko aravugira abantu, kugeza hinjira uwa nyuma wo mu batoranijwe n'Imana, gutyo babe banywanishijwe n'Imana, abana bose b'Imana, no kuvuga Isirayeli yose yo mu ijuru, uruvyaro rwose rwo mu ijuru rwa Aburahamu. Nk'uko banywanishwa n'Imana ihanga ry'Abaheburayo, uruvyaro rwo ku isi rwa Aburahamu, ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Kandi kuri uwo munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka niho hakogwa ico gikorwa. Ariko ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi k'umwaka ugira 50 haraba ikindi kintu ciyongerako kitaba mu yindi myaka yaba yabanje kuba. Ico kintu nuko kandi hakogwa ugusubizwa kw'itongo, iragi ry'abana ba Isirayeli babaye baragurishije itongo ryabo, ryaridegembya rigasubira mu maboko yabo, babaye bararihomvye kubera ideni, nuko bakarinyagwa. Bategerezwa kurisubizwa ku munsi mu mwaka wa yubile, igihe haba havugijwe inzamba ya yubile, aho haratangazwa umwidegemvyo, byose bigasubira kuri mwene byo w'inkomoko. Kandi umuntu abaye yarahomvye umwana wiwe kanaka cyangwa w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, kubera ko yaba yishuzwa ideni kanaka, bakamutwara umwe mu bana biwe. Ivyo nivyo igihe kimwe vyagira bibe ku mukenyezi w'umupfakazi. Ivyo vyabaye mu gihe cy'umuvugishwa Elisa n'ivyo Gamigeli, aho abari bafitiwe ideni bagira bamutwara abahungu biwe babiri. Uwo mugore rero w'umupfakazi ari we yari afise abahungu babiri, kubera ko yari afise ideni. Nk'indishi bagira bamutwara abana biwe kugira ngo bakorere uwo muntu cyangwa abo bantu
abo we yari aheraniye, cyangwa birashoboka ko umugabo wiwe ari we yari afise iryo deni, amaze gupfa iryo deni rigumaho. Gutyo rero uwo mukenyezi acategerezwa guhangana n'icyo kibazo. Rero umuvugishwa Elisa yaramubajije ati, mbega mu nzu yawe ufise iki? Aramubwira ati, kimwe gusa mfise tuvuta dukeya twa elayo nitwo mfise mu nzu. Ati, genda urondera imibindi myinshi, inzavya nyinshi zigaragara uzuzuze. Ati, wiyugaranire mu nzu n'abahungu bawe mutangure kuzuza izo nzavya. Rero nimwitegereze, hamwe n'utwo tuvuta twa elayo yari afise, yatanguye kuzuza inzavya nini nini, kandi ayo mavuta ntiyahera, yaragwijijwe. Ako gace yari afise mu nzu k'amavuta mu gwavya, kandi amavuta ashushanya iki? Mpwemu yera. Mpwemu yera ari we atigera kama, atigera hera. Rero nimwitegereze, igihe yari arangije kuzuza inzavya zose zigaragara yari afise mu nzu yiwe, yaciye aja kuraba umuvugishwa Elisa, aramubwira ati, namaze kuzuza inzavya zose nari mfise zigaragara. Aramubwira ati, genda urondere mu babanyi bawe izindi nzavya, iyindi mibindi igaragara, wongere winjire mu nzu utangure kuyuzuza. Buzuza inzavya zose, hanyuma aragenda kuraba umuvugishwa Elisa, aramubwira ati, vyiza twamaze kuzuza inzavya zari zigaragara zose. Kandi ivyo nivyo Imana ikora, igumira ikiruzuza inzavya zigaragara, izuzurisha amavuta ya mpwemu wayo yera, kubw'ijambo ry'Imana rivuzwe. Ni ukuvuga kubw'iryo jambo ry'Imana ryavuzwe n'umuvugishwa Elisa, amavuta yaragwiriye. Ni ukuvuga amavuta ntiyahera, ntiyakama. Si ukuvuga ko yagwira, ahubwo ntiyahera. Kandi yabandanije yuzuza inzavya zigaragara, kandi ivyo nivyo yo Imana yamye iriko irakora buri gihe. Mu gihe uja mu kindi yagumye iriko iruzuza inzavya zigaragara zo mu ishengero rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga abagize ishengero rya Yesu Kristo, abantu bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi hamaze kurangira inzavya zigaragara zo mu bihendwi cyangwa intambuko z'ishengero ry'abanyamahanga, Imana irafise izindi nzavya zigaragara yuzuza ku munsi w'iherezo, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Hanyuma naho izokorana n'ihanga ry'Abaheburayo. Rero nimwitegereze umuvugishwa Elisa, ariwe Eliya, yari Eliya wa kabiri. Murabona, yarabwiye mu nyuma uwo mukenyezi w'umufakazi, yamubwiye ati, genda rero ugurisha ayo mavuta yose, ayasigara muyakoreshe kugira ngo abatunge, ugende urihe ideni. Ni ukuvuga mwebwe mugurisha ayo mavuta yose ari mu izo nzavya, murihe ideni mu vyo muza kuronka babarishe, ayasigara nayo muyakoreshe kugira ngo namwe abatunge. Ni ukuvuga ko yari gusigara, kuko nimba yamubwiye ati aza gusigara, ni uko yari gusigara nyene. Rero nimwitegereze, mwitegereze ingene Imana yakoze muri ico gihe ikoresheje umuvugishwa Elisa, kuko vyakozwe n'ijambo rirema ry'Imana ryari mu kanwa ka Eliya wa kabiri, niryo ryatumye ivyo vyose biba. Rero nimwitegereze ingene ivyo vyose bishushanya ivy'Imana yari kuzoba iriko irakora mu gihe uja mu kindi, mu ntambuko uja mu yindi, kugeza muri iki gihe cya nyuma ico twebwe turiko turabamwo. Kandi bishushanya n'ivy'Imana izokorana n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo. Rero reka dusubire mu rusengero bundi bushasha. Ibintu vyari mu ngoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo hariya, ivyo vyashushanya ibintu vyo mu ngoro yo mwijuru. Kandi ivyo bishushanya ingoro Mose yubatse, ishushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nimwitegereze rero ingoro y'Imana
urusengero rw'Imana rwo mu ijuru ubwo rushushanijwe canke rugereranijwe n'ingoro yubatswe na Mose canke ingoro yubatswe na Salomo, kandi urwo rushengero ruhindutse ukuri mu biremwa abantu, kuko Imana yaremye ikiremwa muntu kugira ngo umuntu abe urusengero rw'Imana. Pawulo aravuga ati, mbega ntimuzi yuko muri ingoro z'Imana kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe? Nico gituma uwonona ingoro y'Imana, Imana izomurandura. Nico gituma abo bose batoteje ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu ntambu kuja mu yindi mu gihe uja mu kindi, abo bari ku rubanza rwo kuzorandurwa. Ibihugu, amahanga n'indimi, ndetse n'abantu ku giti cyabo. Umuntu yoshobora kuvuga ati, ariko abo bantu baramaze gupfa, abatoteje ishengero rya Yesu Kristo mu bihe byarenganye, ariko ubu bategerezwa kuzorenguka imbere y'Imana mu rubanza rwa nyuma. Aho rero bazociga urubanza, batsindwe, batabwe mu kiyaga cy'umuriro, barandugwe. Rero abatoteza ishengero rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, amahanga, indimi n'amoko, ndetse n'abantu ku giti cyabo, badapfuye imbere y'akababaro gakomeye, bagategerezwa guca mu kababaro gakomeye, aho bazoronka igihano cy'Imana cy'akababaro gakomeye, ariko kandi bazorenguka n'imbere y'intebe yera, imbere ya Yesu Kristo, kugira ngo bacibwe urubanza, kandi aho naho nyene bazotsindwa. Rero nta buryo buhari bwo guhunga, bwo gukira uburake bw'Imana, igihano cy'Imana kuri abo bonona ingoro y'Imana, ishengero rya Yesu Kristo. Ingoro y'Imana rero nk'ibiremwa abantu turabona ko ifise ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. Ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane, ivyo nivyo bibanza ngirakamaro cyane, ariko turazi ko ikibanza ngirakamaro cyane ari ikibanza cy'ahera cyane. Rero ikibanza cyo hanze mu ibaraza gihwanye no kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu gihe cya Yesu Kristo. Nico gituma abizeye Imana bo mu isezerano rya kera, abo nabo mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Kandi ico nico gituma muri kahise, biciye muri kahise k'ihanga ry'Abaheburayo, turabona ko ubukozi bwa Mose, kandi bivuga ko yabaye umwizigirwa he mu nzu y'Imana. Rero hari mu gice kihe cy'inzu y'Imana? Mu nzu y'Imana ibiremwa abantu nk'inzu y'Imana, yabaye umwizigirwa mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana, naho mu ngoro ifadika iyo yubatse hariya, we yarabaye mu kibanza cyo hanze, hanyuma ajya no mu kibanza cy'ahera, akorera no mu kibanza cy'ahera cyane. Ni nk'uko n'ubukozi bwa Aroni nabwo, ubukozi bw'umuherezi mukuru, bwakorera mu kibanza cyo hanze, mu kibanza cy'ahera no mu kibanza cy'ahera cyane. Ubwo nibwo bukozi tubona bwabereye hariya, bwakorera mu kibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane, mu ngoro yubatswe na Mose. Mu ngoro yubatswe na Salomo, aho Mose ntiyarakihari. Rero uwinjira mu kibanza cy'ahera cyane yari umuherezi mukuru gusa. Ariko nimwitegereze ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Aroni, bwari ubukozi bukorera mu kibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera ndetse n'ikibanza cy'ahera cyane. Hanyuma turabona byongeye ko mu nyuma haje n'ubukozi bw'umuvugishwa Eliya, kandi bwakoreye he? Mu nzu y'Imana. Nawe nyene niho yakoreye mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Ku kibanza cyo hanze gihwanye no kuva ku gihe cya Adamu kugeza ku gihe cya Yesu Kristo. Hanyuma turabona ko mu kuza kwa Kristo, Yesu Kristo nawe yari mu nzu y'Imana, mu kibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Nuko rero ikimazi cya Kristo cyatangiwe mu kibanza cyo hanze, mu ibaraza ry'inzu y'Imana, mu iyo ntambuko y'ingoro y'Imana, nk'ubwoko bw'ibiremwa abantu. Hanyuma turabona ko haciye hatangura intambuko z'ishengero rya Yesu Kristo, arizo zihwanye n'ikibanza cy'ahera, kandi ibyo byabaye kuva ku munsi wa Pentekoti kugeza muri iki gihe cya nyuma, kuva ku munsi wa Pentekoti kugeza mu gihe cy'ubukozi bwa marayika w'Umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma
mu kibanza cy'ahera cy'ingoro y'Imana. Ubukozi bwa Eliya bwaravuye mu kibanza cyo hanze bujya mu kibanza cy'ahera, n'ubukozi bwa Yesu nabwo bwarakoreye mu kibanza cyo hanze bujya no mu kibanza cy'ahera. Kubera iki? Kuko mu bukozi bwa Yesu Kristo, mu bukozi bwa marayika w'isezerano ari wagaba ubukozi, kandi uwo niwe yagomye ariko arubaka urwo rusengero akoresheje ibiremwa abantu. Niwe akorera mu kibanza cyo hanze, mu kibanza cy'ahera no mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi we niwe yashyize ubukozi muri Mose, abushyira no muri Aroni no muri Eliya w'itishubi. Rero kubera ko marayika w'isezerano yari ageze mu gikorwa cyo mu kibanza cy'ahera, yategerezwa kuhashyira ubukozi buhwanye n'icyo kibanza, aribwo bukozi bw'inyongandwi z'uhoraho zizunguruka mu isi yose, ubukozi bw'abamarayika ndwi ba Kristo. Arizo ntumwa ndwi z'intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Rero muri izo ntumwa ubukozi bwa Eliya bwari kuja mu kibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Bwari gushobora kujaho buri muntu umwe yari yose muri izo ntumwa, kuko uwugaba kanza atanga ubukozi ni marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo wenyine ubwiwe ari muri mpwemu yera. Ariko we ubwo bukozi, murabona, ubwo bukozi bwa Eliya wa kane yari yarabubikiye umumarayika ntumwa w'indwi. Rero ubukozi bwa Eliya bwarakoreye mu kibanza cyo hanze, muri Eliya w'itishubi, muri Elisa no muri Yohana Umubatiza. Hanyuma naho mu kibanza cy'ahera ubwo bukozi bwakoreye mu mumarayika ntumwa w'indwi. Ariko ubwo bukozi bwa Eliya bwarasezeranywe ko bugaragara ku nshuro ya gatanu, kandi nta kibanza kikihari mu bindi bihe kugira ngo buhakorere. Rero buzokorera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kandi ubwo haraheza hagashyizwa ubukozi bw'umwe mu biti by'imyelayo bibiri, ari bwo buhwanye n'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi ubukozi bwa Mose nabwo nyene buraja mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ari umwe wo mu biti by'imyelayo bibiri. N'ubukozi bwa Yesu nabwo ubwabaye mu kibanza cyo hanze mu kuza kwe kwa mbere. Hanyuma naho muri mpwemu yera bwarabayeho mu gihe uja mu kindi biciye mu bamarayika ntumwa ndwi bugaragaye. Buraja no mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, bukajaho biciye mu bukozi agaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, ahazoba ariko arakorera ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Rero nimwitegereza ingene igikorwa cyose Imana ikora, mbega igikorera he? Mu rusengero rwayo. Kandi icyo nicyo gituma iyo ari yo nzu y'Imana, aho Imana iba, aho Imana yigaragariza, kandi n'aho Imana iba iri kumwe n'abana bayo. Mbega ababyeyi babana hehe n'abana babo? Mu nzu zabo. Aho niho begeranirizwa abana b'umuryango, kandi aho niho bareregwa, kandi aho niho bagaburirirwa. Barabaha icyayi, imfungurwa zo mu gatondo, bakabaha ibifungurwa byo ku murango, bakabaha n'ibifungurwa byo mu ijoro igihe bakiri abana. Kandi bamaze gukura, rimwe rimwe baragenda kujya gukora akazi, ariko imbere y'uko bagenda barabanza bagafungira ibyo mu gatondo. Kandi rimwe rimwe ntibanezerwa no gufungura ibya saa sita hanze, bariko barakora hafi baraza gufungura muhira, cyangwa bagatwara ibifungurwa bya saa sita biteguwe mw'ikapo, cyangwa mbega mwe mwovyita gute, mw'isorori ibika ubushuhe, cyangwa bakabitwara mu buryo kanaka, bagatwara ibifungurwa vy'imuhira, kuko banezerwa gufungura muhira, bakavuga bati ibifungurwa nivyo bingwa neza hanze, ndajya ibifungurwa batetse hanze ntibingwe neza, hari igihe babishiramo ibindi birungo n'ibindi bintu, kandi ibyo birashobora kungirira nabi, bigatuma ntakora neza ibikorwa nza kuba ndiko ndakora. Rero benshi baratwara ibifungurwa vy'imuhira biteguwe kugira ngo baze kubifungura ku mutaga, hanyuma bavuye ku kazi bagasubira mu ngo zabo, bagakoranira bundi bushasha hamwe n'imiryango yabo imuhira mu rugo rw'umuryango. Aho rero bagafungura mu ijoro, mu isaha yo gufungura. Uko niko bimeze no mu nzu y'Imana. Kandi mu gihe uja mu kindi, Kristo yarashize mu nzu yiwe
abashumba b'ubwenge babizigirwa. Kubera iki? Kugira ngo batange imfungurwa, ibyo kurya by'ijambo ry'Imana, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ahubwo azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero iyo niyo nzu aho Imana iba iri kumwe n'abana bayo mu gihe uja mu kindi. Kandi mu isaha y'imfungurwa zo ku mugoroba, aho haba hari Data wacu wo mu ijuru ahagaragariye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Uwiha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kandi uwo arazigabura, kuko icyo gikorwa cyose gikorwa na Kristo wenyine ubwiwe biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Rero ku munsi w'iherezo, ku isaha canke mu gihe c'imfungurwa zo mu ijoro ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa uwo shebuja yashize mu rugo rwiwe kugira ngo atange imfungurwa ku gihe? Hahirwa uwo mushumba w'uwo shebuja niyaza azosanga ariko arabikora gutyo. Ndababwira ukuri ko azomuha kugaba ivyiwe vyose, ni kuvuga ngo azomushyiraho nk'umuyobozi atunganya ivyiwe. Rero ibya Kristo mu ishengero ryiwe bizoyoborwa n'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba hari mu gihe cy'iherezo. Kandi ibintu Kristo yasezeranye gukora tuzoba turiko turabibona biriko birakorwa na Kristo biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Abantu bamwe bazovuga batariko Kristo niwe ategerezwa kuba ariko arakora ibi bintu. None ni kubera iki umumarayika wa Yesu Kristo ari we ariko arabikora? Kubera ko uwo n'igikoresho cy'Umwami Yesu Kristo, uwo shebuja ashyira mu rugo rw'iwe. Mwibuke yuko mu nzu yiwe mu ishengero ry'iwe ariho amushyira. Aramuha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu za manu yanyegejwe yo guhishurwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, kugira ngo agabure izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana zigaburira abana b'Imana bose, kugira ngo gutyo baronke ukwizera guhishurirwa kubashoboza guhindurwa no kuzamurwa no kujanwa mu rugo kwa Data wacu mu ijuru. Hatabonetse uko guhishurirwa, arizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo ku munsi w'iherezo, ariyo manu yanyegejwe ku munsi w'iherezo, nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa ngo azamurwe ajanwe mu rugo kwa Data wacu mu ijuru. Nta muntu n'umwe, kuko nta muntu azoba ariko arabona ngo atahure cyangwa yakire ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi abazoba ari bazima gusa bakakira, bakabona bakakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intama yo mu muryango wa Yuda, abo nibo bazohindurwa bajanwe mu rugo kwa Data wacu mu ijuru. Abo nibo bazoba ariko barumviriza inzambayire y'Imana cyangwa ijuru rirenga ry'inzamba ryo jwi rya Kristo ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. N'ijuru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo bucya hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intama yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi aho ni hehe? Mu kihe gice cy'inzu y'Imana? Mu gice ngirakamaro cyane, mu kibanza cyahera cyane cy'inzu y'Imana, arico gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho niho hakoregwa ukwegeranya uko abatoranijwe n'Imana bo ku munsi w'iherezo, nk'uko byakozwe no muri buri gihe, ukwegeranya uko abatoranijwe n'Imana bo muri buri gihe. Kandi harabayeho ikibanza cyashikirijwemwo buri kimwe muri ivyo bihe. Rero hariho ikibanza kizoba kiriko kirashikizwamo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mbega none ico kibanza ni ikihe? Amerika Latine na Karayibe, nk'uko ikibanza cyo gushikirizwamwo igihe cy'indwi cy'icengero ry'abanyamahanga cyabaye Amerika ya ruguru. Rero nimurabe ingene ibi bintu byose biri mu rusengero rw'Imana biriko biragaragara. Abantu batari imbere mu rusengero rw'Imana ntibashobora kubitahura, kuko ivyo nivyo bariko baraba imbere mu nzu y'Imana mu rusengero rw'Imana. Ntibashoboye kubitahura babaye hanze y'inzu y'Imana mu bihe byarenganye, kandi ntibazoshobora no kubitahura ababaye hanze y'urusengero rw'Imana muri kino gihe cya nyuma. Nico gituma bahamagagwa bakegeranirana abatoranijwe n'Imana hehe? Imbere mu nzu y'Imana mu rusengero rw'Imana mu gihe bemerewe kubamwo. Aho niho Kristo ari kumwe n'abana biwe, niho Kristo abari ari kumwe n'abana biwe mu gihe uja mu kindi. Kandi nimwitegereze, aho niho hashikirizwa kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi niho hashikirijwe n'ukuza kwa buri teofaniya y'umuvugishwa, buri mpwemu y'umuvugishwa iy'Imana yarungitse ku bantu bayo, vyabereye mu nzu y'Imana.
turashobora kubona rero ko inzu y'Imana ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe icyo twebwe turiko turabamwo. Ariryo shengero ririko riraca mu ntambuko zitandukanye mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi muri iki gihe cya nyuma naho rija mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ahaba uguca mu bihendwe canke intambuko ndwi z'ishengero rya Yesu Kristo. Hanyuma naho mu buryo bufadika turinjira no mu bihe bidashira. Turiko turaba mu gihe gihoraho cy'ishengero rya Yesu Kristo, n'igihe kitazokwigera girangira namba. Muri iki gihe tuzoshika mu nganji y'imyaka 1000, kandi muri iki gihe tuzokwinjira no mu bihe bidashira, kandi tuzoguma turi muri iki gihe, igihe gihoraho cy'ishengero rya Yesu Kristo, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane. Rero turashobora kubona ko ibintu byose biri mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana mu ijuru, nibyo bizoba biriko birahindukira ukuri mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Nk'uko ibyari biri mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yubatswe na Mose n'ingoro yubatswe na Salomo, nk'uko ari byo byashushanya ibiri mu ijuru mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana. Rero turashobora kubona nk'akarorero Imana yicaye ku ntebe mu ngoro yo mu ijuru, mu ntebe yayo hariya mu kibanza cyahera cyane. Turashobora kubibona bishushanyirijwe mu kibanza cyahera cyane mu ngoro yubatswe na Mose n'iyubatswe na Salomo, hariya ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu, aho hari Shekina, hari ubwiza bw'Imana bugaragariye muri uwo mucyo wa Shekina, kuko iyo niyo ntebe yayo mu ihema ryubatswe na Mose no mu rusengero rwubatswe na Salomo. Rero Imana ubu irafise ingoro nshasha ngaha ku isi, ariyo ishushanije ingoro y'Imana yo mu ijuru. Rero murabona ingene kuva kuri Adamu kugeza kuri Kristo, ababayeho muri ico gihe babayeho mu ntambuko yo mu ibaraza hanze h'inzu y'Imana. Ico nico gituma abo mu kibanza cyahera nibo bakomeye kuruta abo mu kibanza cyo hanze mu ibaraza, kuko abo mu kibanza cyahera abo n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abo mu ibaraza hanze bari abasavyi b'Imana. Ariko ubu Yesu Kristo umwana w'Imana yaragaragaye kugira ngo akore izindi ntambuko z'ingoro y'Imana nk'ibiremwa abantu, canke akoresheje ibiremwa abantu. Rero uwubaka iyo ngoro mbega ninde? Ni Imana, Yesu Kristo umukiza wacu. We niwe yubaka ingoro y'Imana, urusengero rw'Imana rwubakishijwe iki? Ibiremwa abantu. Kuko Imana yaremye umuntu kugira ngo ibe muri we, nuko rero umuntu n'urusengero ubwo Imana izobamo mu muziro wose. Ariko kugira ngo ivyo bibe, ikiremwa muntu gitegerezwa gucungurwa. Ico nico gituma Kristo yaje kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi, kandi umuntu ategerezwa kwemera ico gikorwa cy'ubucunguzi, akakira Kristo nk'umucunguzi wiwe, akoza ibyaha byo mu maraso ya Kristo kugira ngo ahindurwe mushasha, gutyo yinjire mu mugambi w'Imana, yinjire mu nzu y'Imana. Kuko umuntu ntashobora kwinjira mu nzu y'Imana adaciye mu kimazi cya Kristo, nukuvuga yuko ategerezwa kubanza guca mu kibanza cyo hanze. Ngaho arivyo vyashikirijwe hariya mu gihe cya Yesu. Umuntu agaca muri iyo ntambuko, hanyuma agashika mu ntambuko y'ikibanza cyahera, kugira ngo hanyuma aronke ihigwe ryo gushika mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane kuba bayeho muri kino gihe cya nyuma. Rero abantu bo mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana bafise umugisha ukomeye cyane, bafise ihigwe rikomeye cyane n'inyungu zikomeye cyane zo mu bwami bw'Imana, kuko abo bari ku ntebe yo mu rusengero rw'Imana ngaha ku isi. Ni ukuvuga ngo bari ku ntebe yo muri iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, bari muri ico gihe
kibanza cyahera cyane aho Kristo yari kuzoshira ibintu byose biri mu kibanza cyahera cyane hariya mu ijuru, ahari intebe y'Imana, ahari Imana yicaye ku ntebe yayo, kandi aho iburyo bw'Imana hari igitabo cy'ibimatanijwe ndwi kiri ngaho kirazinze. Ariko mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'imwemu ku munsi w'iherezo, icyo gitabo kizoba kizinguruye, kuko Kristo arakizana gikuye ku ntebe y'Imana mu ijuru, akakizana ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ari cyo gihe cy'ikibanza cyahera cyane, kugira ngo icyo gitabo agishyire ku ntebe yiwe ngaho kibe kihari mu ishengero ryiwe. Kandi icyo nicyo gituma Kristo mu nyuma amaze kurangiza igikorwa cyiwe mu ijuru, mu ngoro y'Imana mu ijuru, azorangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Ariko aho hazoba hamaze kubakwa urusengero rw'iwe, kandi iyo ngoro izokwegurirwa Imana, kandi Imana izoba mu mwuzuro wose muri iyo ngoro, ariryo shengero ryiwe, ariryo shengero ryayo, abantu bayo, kandi izoba igaragariye muri ikihe gice cy'urusengero mu kibanza cyahera cyane cy'urwo rusengero rwo mu buryo bw'imwemu, igaragariye hagati y'abakerubi babiri, ni ukuvuga ngo hagati y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Hagati y'ubukozi bwa Mose na Eliya niho hazobera ukugaragara k'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri, aho mu nyuma Kristo yamaze kurangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, akigaragaza, agakora ukwisubiza ibyo byose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, hanyuma akazura abapfuye bizeye Kristo, natwe abariho turi bazima akaduhindura. Aho uzoba ari umwuzuro wa mpwemu w'Imana ugaragariye mu ishengero ryayo, aho tuzoronkera ikiyongera ku mubiri wa Teofaniya twaronse twizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera. Hanyuma tuzoronka no muri iki gihe cya nyuma, tuzoronka n'umubiri ufadika, uhoraho, uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ubwiza bw'iyi inzu ya Yesu Kristo, urusengero rwa Yesu Kristo, buzoruta ubwiza urusengero rwa Mose rwari rufise n'urusengero rwa Salomo. Izo ngoro kugeza ubu ntizikihari. Rero buriya bwiza bwari ubw'igihe gito burengana, ariko ubwiza bw'urusengero rwa Yesu Kristo, ishengero ryiwe, buzoba ari ubwiza bw'ibihe bidashira. Muri urwo rusengero Yesu Kristo azohaba ari muri mpwemu yera, agaragaye mu mwuzuro wiwe wose, kandi we azobana n'ishengero ryiwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama no mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000, abane naryo n'ibihe bidashira. Rero nimwitegereza ikintu ngira akamaro cyane. Kristo ibyo aronka bivuye kuri Data, ibyo yaronse igihe yaduga mu ijuru mu rusengero rw'Imana mu ijuru, akinjira mu kibanza cyahera cyane, ibyo we yaronkeye mu ijuru. Nimwitegereze, yararonse ubutware n'inganji byo kuganza ibintu byose mu ijuru no ku isi. Yaravuze ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Rero nimwitegereze icyo Kristo akora. Kristo uhereye igihe yaduga mu ijuru, mwitegereze, yagumye ariko arayobora, ariko arakora ibikorwa byose bya Data wo mu ijuru muri izi ntambuko zose z'ishengero. Atari ibikorwa gusa mu ishengero ryiwe, ahubwo ibikorwa mu isanzure ryose iyo riva rikagera, kuko byose biyoboka umukundo wacu umwami Yesu Kristo. We aganje ububasha, ubwami bwose n'ubushobozi bwose, kuko we ni umwami w'amajuru n'isi. Ashyizwe ku ntebe y'Imana mu ijuru, mbega habiki uwaba hashyizwe nk'umwami, kandi ni umwami w'abami, akaba n'umuganza abaganza, kandi aganje isanzure ryose. Rero nimwitegereze icyo Kristo asezerana mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 2,
umurongo wa 26 kugeza ku wa 29 aravuga ati, unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma, nk'uko bamenagura inzavya z'ibumba, nk'uko nanje nabihawe na data. Rero muzobona biciye muri aya masezerano yuko ivyo data yakoze kuri Yesu byo kumushyira ku ntebe yiwe yo mu rusengero rwo mu ijuru, akamuha ubutware bwose ku mahanga, indimi n'amoko, ikamuha ubutware, ububasha ku vyaremwe vyose. Nahawe ububasha bwose mu ijuru na hehe no ku isi naho. Rero Kristo nk'uko yaronse ubwo butware mu ijuru n'ubwo bushobozi, ubwo bubasha mu ijuru, ivyo nyene nivyo akorera uwunesha. Uwo ku munsi w'iherezo azoba hari, uzoba ariko aritondera, ariko arakora ibikorwa vya Kristo kugeza ku iherezo. Rero turabona ko atanumwe wo mu bamarayika ntumwa ndwi w'ibihendwi vy'ishengero yaronse ubwo butware, ubwo bubasha bwo kuganza amahanga, amoko n'indimi. Ariko ubu umwe azoronka ubwo butware, azoronka ubwo bubasha bwo kuganza amahanga. Uyo azoba ari intumwa inesha, izoba iriko iraba ku munsi w'iherezo, kandi hazoba hari umwe gusa, kandi izoba ari intumwa y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Uwo niwe azoronka ubwo bubasha bwose, kuko uyo niwe azoragwa mu mwuzuro akiri muzima ku munsi w'iherezo. Abandi baramaze kurengana, ntibarazwe mu mwuzuro bakiri bazima, rero abo ntibaronse ubwo butware, ubwo bubasha. Ni ukuvuga ko iri sezerano riri ngaha ritubwira ukuragwa mu mwuzuro, kandi icyo nicyo gituma n'isezerano rya Kristo ahagira ati, uwunesha nzomuha, reka turabe, nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugabo w'Imana yanje, Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, nzomwandika ko n'izina ryanje rishasha. Murabona, igihe Yesu Kristo yanesha akaduga mu ijuru, yaronse izina rishasha. Ivyo turabibwiwe n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu butumwa bw'ibimatanijwe ndwi ku rupapuro rw'131. Reka tubisome ngaha nk'uko we abivuga. Aravuga ati, Yesu rero izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko we yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko amaze kunesha kuzimu na rupfu, yarabinesheje, hanyuma aduga mu ijuru, yaciye aronka izina rishasha. Aho yaciye aronka izina rishasha, icyo nicyo gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ariko ntihagire na kimwe baronka. Rizohishurirwa mu mituragaro. Nimwitegereze neza iri banga, aje agendera ku ifarasi. Hategerezwa kubaho ikintu gihindurira ishengero, mwebwe ibyo murabizi. Hategerezwa kuzi ikintu kanaka. Rero nimumenye neza, nta numwe azi iryo zina atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ni ukuvuga yuko ari ukuza kwa Jambo bundi bushasha aje ku isi. Kandi Jambo igihe yaza mu myaka 2000 iheze, yaje ari mu mubiri w'umuntu, mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu, kandi yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Kandi yaje afite izina ry'ubucunguzi, kuko Yesu risobanurwa ngo umucunguzi cyangwa umukiza. Arabandanya avuga ati, ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi yera, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishengwa yikubitishe amahanga. Iyo ni nayo nkoni nyene y'icuma Kristo asezerana mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Y él los regirá
azoyaragiza inkoni y'icuma. Rero nimwitegereze aha havuga ko ari ugendera ku ifarasi y'igitare mu byahishuriwe Yohana 19 aragira amahanga yose yaragije iki inkoni y'icuma. No mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 2:26 hariko haravuga kunesha, aragira ati nzomububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nabihawe na data. No ngaha mu byahishuriwe Yohana 19 haravuga hati azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Aho niho hashikirizwa yuko amahanga azomenagurwa nk'inzavya zibumba. Kandi arabandanya avuga ati ku kibero ciwe no ku mpuzu ziwe handitswe iri zina ngo umwami w'abami uganza abaganza, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ibyahishuriwe Yohana 19:13 kugeza ku 16 aravuga ati uwo ni Mesiya aje, aho niho ari. Rero reka turabe ivyo icarico. Twamaze kubona ko ari ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19 aje afise izina rimeze gute rishasha, izina atanumwe arizi. Ku rupapuro rw'277 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham ariko arasenga yaravuze ati turasabye ngo mpwemu yera yizire wenyene ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera, igihe mpwemu wiwe mpwemu wa Kristo azohangana na Antikristo, we ace ahamagara biwe. Ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19 ni mpwemu yera marayika w'isezerano. Mbega none azoza gute ku munsi w'iherezo? Ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol aravuga ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza agendera ku ifarasi yera nk'urutare, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzure, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. No kuza gwa ijambo rije riri mu mubiri w'umuntu mu muntu ku munsi w'iherezo, umuntu wo mu gihe cya nyuma, umuntu wo muri iki gihe cya nyuma. Uko no kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19 rero mu mubiri w'inyama zoza arimwo si umwami Yesu Kristo. Uriya wabaye uwundi mubiri w'inyama we yari afise mu kuza kwe kwa mbere mu myaka 2000 heze hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, igihe jambo marayika w'isezerano ari we jambo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo jambo, igihe yambara umubiri ikaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo igakora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo, kandi yiswe izina ry'ubucunguzi Yesu canke Yoshua, ariryo risobanurwa ngo umukiza canke umucunguzi. Ariko ku munsi w'iherezo mpwemu yera azoza agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu muntu wo muri kino gihe cya nyuma mu nzu y'Imana. Ategerezwa kuba ari umwe mu bo mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana niho hamye haza jambo yambaye umubiri, kuko mu nzu y'Imana niho hamye haba hari jambo marayika w'isezerano agaragaye guhera mu gihe cya Adamu guheza gushitsa kuri Yesu, kandi no kuva kuri Yesu kugeza muri iki gihe jambo marayika w'isezerano yagumye agaragarira muri mpwemu yera mu gihe uja mu kindi muntu umwe muri buri gihe. Kandi ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibyo rikomeza imfuruka, marayika w'isezerano araza ari mu mubiri w'umuntu, mu marayika n'umwe wiwe aza ariko aradumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutya ariko aradutegura kugira ngo gutyo duhindurwe tujanwe mu rugo kwa data wacu mu ijuru muri iki gihe cya nyuma. Rero umumarayika we gusa ni igikoresho cya Kristo, igikoresho cya marayika w'isezerano, igikoresho cy'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nicyo gituma atemeye ugusengwa uko Yohana yagira musenge, kuko we umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami. Ni inshuro ya mbere aho Yesu Kristo arungika ku ishengero ryiwe umuvugishwa w'ikiringo kinini, amurungikanye ubutumwa bw'ikiringo. Buri gihe uko Imana irungitse umuvugishwa ategerezwa kuza azanye ubutumwa, kuko ntiyorungika umuvugishwa ku ishengero ryayo kugira ngo aze yitemberera gusa, imurungika kugira ngo akore mu nzu y'Imana. Rero twebwe ntituri ngaha nk'ingenzi gusa ku isi, tuhari kugira ngo tube mu nzu y'Imana, tube turiko turakora igikorwa cyacu, turi mu kibanza cyacu turiko turakora mu nzu y'Imana. Udatahura ibi bintu ahari nk'ingenzi gusa ngaha ku isi, ntazi icyamuzanye kandi cyakora no gutakaza umwanya.
nk'uko babikora ingenzi rimwe rimwe baba bariko barirabira ngaha, baraba ibintu vya kera, baraba ikintu ngaha na hariya, bavuga bati aha hantu hari ibintu bikomeye cyane. Ariko icyo baba bariko baraheza ni umwanya gusa, bariko baraheza umwanya. Kiba ari igihe cyo kuyerera kuri bo, baba bafashe ikiruhuko baretse gukora. Rero baca baja kumara iminsi yo gutembera mu kindi gihugu bariko baritegereza ibintu kanaka. Uko niko biba no kubaza kuri iyi si, ntibamenye icyabazanye kandi ntibaje mu kibanza nyacyo mu nzu y'Imana ngo babe abagize umuryango w'Imana. Baba bari ngaha ku isi bariko baranezerezwa n'ibintu bitandukanye mu bikorwa vyabo, mu rudandazwa rwabo, binjiza amafaranga, bavuga bati ni ikintu gikomeye uyu mwaka, ninjije amafaranga menshi, kandi mu mwaka uza naho ndafise imigambi yo kwinjiza yandi mafaranga. Baba bariko barashima ibi bintu biciye bugufi cyane, kubera ko mbega umuntu vyomumarira iki kunguka ivy'isi vyose agahomba ubugingo bwiwe? Nta na kimwe biba vyamumari. Aba yabaye ngaha ku isi nk'ingenzi gusa, ariko aratakaza umwanya, kandi ariko aronona ubuzima bwiwe, aho yobukoresheje neza kugira ngo aronke ubugingo budashira. Rero tubandanye dusoma ngaha mu kigabane cya 3 umurongo wa 12 mu vyahishuriwe Yohana, hatubwira hati, unesha nzomugira inkingi hehe? Mu rusengero rwande rw'Imana yanje. Kandi urusengero rw'Imana yacu ngaha ku isi nuruhe? Ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero azogira ikibanza ngirakamaro cyane mu ishengero rya Yesu Kristo, arico kibanza kizoba gishushanijwe mu ngoro yo mwijuru. Nukuvuga yuko ikibanza we azoba afise ngaha ku isi gishushanya ikibanza we afise mwijuru mu ngoro y'Imana. Kandi nzomwandikako izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje, ariwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandikako n'izina ryanje rishasha. Rero hariho abantu batazi yuko Yesu Kristo afise izina rishasha, ariko we nyene ubwiwe arabivuga, kandi nimba bivuga rero ivyo nukuri. Yarironse ryari? Igihe yaduga yanesheje mu ijuru, yicara ku ntebe y'Imana mu ijuru, araheza ahabwa ububasha n'ubutware n'inganji ku bintu vyose mu ijuru no mu isi. Kandi yashyizweho nk'umuyobozi, umurongozi aganje ivy'Imana vyose. Ariko ubu naho Kristo aravuga ati, unesha nzomuha kwicarana nanje hehe? Ku ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Rero nimwitegereze, asezerana kumuha ubutware bwo kuganza amahanga yose kugira ngo ayaragize inkoni y'icuma, kandi vyongeye ayamenagure, azomenagura n'amahanga ategerezwa kumenagurwa. Kandi vyongeye avuga yuko azomwandika ku izina ry'Imana yacu n'izina ry'umugwa w'Imana yacu n'izina rishasha ryiwe. Rero avuga ko azomwicarika ku ntebe yiwe. Nimwitegereze, kugira ngo Kristo aronke ubutware, ububasha mu ijuru no mu isi, aronke n'izina rishasha, yicaritswe ku ntebe y'Imana mu ijuru. Rero ubu naho dufise isezerano ngaha rya Kristo, hagira ati, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje. Rero intebe ya Data ni intebe y'Imana mu ijuru, mu rusengero rw'Imana mu ijuru. Ariko ubu naho intebe ya Yesu Kristo ni intebe y'ubwami ya Dawidi, aho azokwicara aganze imyaka 1000, aganze ihanga ry'Abaheburayo, aganze n'amahanga yose. Iyo ni intebe ya Kristo yo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 kuri uyu mubumbe w'isi.
kandi mu ishengero rya Yesu Kristo turahafise igihe cy'intebe, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ariho naho nyene dufise intebe iyo Yesu Kristo azoba ariko agaragariye ko ku munsi w'iherezo. Kandi mwitegereze, kubera ko ishengero rya Yesu Kristo ariryo rihagarariye rishushanya ingoro y'Imana mu ijuru, yo mu ijuru ririmwo nk'ivyo nyene biri mu ngoro y'Imana mu ijuru. Ariko rero uru ni urusengero rw'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. Mu buryo bumwe nk'uko Imana ifise urusengero mu ijuru, Yesu Kristo nawe ubu yarubatse urusengero rwiwe, ishengero ryiwe, inzu yiwe. Kandi ku munsi w'iherezo niho hakogwa iremwa ry'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu, kandi niho hakogwa iremwa ry'ibintu byose biri mu ijuru bihindukiye ukuri mu biremwa abantu. Kristo rero azokwicara ku ntebe yiwe, ariko intebe ya Yesu Kristo mu ishengero ryiwe ntizoba ari y'amabuye asanzwe afadika, ahubwo izoba ari intebe muntu. Hanyuma mu nganji y'imyaka 1000 intebe izoba ari intebe y'ubwami ya Dawidi, aho Kristo azokwicara kandi azoba ari kumwe n'unesha. Kandi byose ibiri mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo bizoba bifitaniye isano n'uburongozi, ubuyobozi bwo mu bwami bwa Kristo hariya mu nganji y'imyaka 1000. Kandi byose ibizovugwa na Kristo ari ku ntebe yiwe, mwitegereze, bizorungikwa, bizoshikirizwa ubwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi byose byazovugira ku ntebe yiwe azobirungika ku bantu biciye mu marayika ntumwa wiwe. Kandi ivyo bizovugwa bizoba ari ivy'Imana izoba yamaze kurungika iri ku ntebe yayo mu ijuru, ibirungitse kuri Kristo ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Kandi aho bivuye ngaho bizoshika ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi kugira ngo Imana irungike ubutumwa bwayo buvuye ku ntebe yayo rimwe na rimwe, hariho abatoranijwe n'Imana bo muri kino gihe cya nyuma n'abatoranijwe n'Imana bo mu bindi bihe bazokwiragiza hirya no hino ubutumwa mu bihugu vyose, hamwe n'ibihumbi 144 by'Abaheburayo nabo. No kuvuga ko hazobaho igikorwa ngirakamaro cyane mu nganji y'imyaka 1000. Amategeko ku ihanga ry'Abaheburayo no ku bihugu byose azova he? Azova ku ntebe y'Umwami Yesu Kristo, kuko we azoyaronka avuye ku ntebe y'Imana mu ijuru. Nicyo gituma i Yerusalemu hazova amategeko. Amategeko azova i Yerusalemu. Haravuga hati kuko i Siyoni ariho hazova ivyagezwe, ni Yerusalemu hazova ijambo ry'Uhoraho. Kuko aho hazoba hari iki? Hazoba hari intebe y'umwana wa Dawidi, intebe y'ubwami bwa Dawidi yagarukanywe. Kristo nawe ku ntebe yiwe, n'unesha ari kumwe na Kristo ku ntebe yiwe. Rero aho tuzoba tuhari turi kumwe na Kristo nk'abami n'abaherezi, kuko turabo mu rushengero rwa Yesu Kristo, ariko rushushanya urushengero rw'Imana rwo mu ijuru. Kandi urutonde rw'ubuhereji, urutonde rw'abo bami ni urutonde rwa Melikisedeki. Kandi umenga ngaha niho dutegerezwa kugarukiriza, kuko ikigwa cy'uyu munsi ni ikihe? Hinge tubirondere ngaha. Ibanga ry'Ihema ry'Imana. Twamaze kuvuga ku kibanza cyo hanze, kibanza cyahera n'icyahera cyane. Ariko utuntu duto duto turi imbere muri urwo rusengero twavuze kuri bimwe bimwe. Ariko ngomba ndababwire gusa nti nk'uko habayeho urutonde, nk'uko hari urutonde, nk'uko habayeho urutonde mu ngoro ya Mose n'iya Salomo, urutonde rw'ubuhereji
no mu ngoro yo mu ijuru naho nyene hariyo urutonde rw'ubuhereji, kandi ubwo rutonde nibwo Yesu arimo yegukiramo nk'umuherezi mukuru, kuko we ni Melikisedeki wiyeretse Aburahamu, umuherezi w'Imana isumba byose, akaba n'umwami w'i Salemu. Mu bihe bya kera umwami yaba ari n'umuherezi. Ibyo byari bimeze gutyo mu bihugu byinshi, nk'akarorero muri Aburahamu yari umutwe w'uruvyaro rwiwe, yari umukurambere, ni ukuvuga ngo yari umwami w'abantu biwe, kandi yari n'umuherezi. Nicyo gituma yashikanira ibimazi Imana. Yataza kuba yari umuherezi, ntiyari gushobora gushikana ivyo bimazi na Isaka nawe na Yakobo nawe. Rero mu mugambi w'Imana mwitegereze, Kristo n'umwami kandi vyongeye n'umuherezi wo mu rutonde rwa Melikisedeki, kandi muri urwo rutonde natwe turaba mu urwo rutonde. Rero turabami tukongera tukaba n'abaherezi, kandi ubwo ni urutonde rw'ubuhereji, kandi ni urutonde rw'intwaro ya cami, urutonde rw'intwaro y'ingoma ya cami ruzoba ruri mu nganji ya Mesiya, inganji y'imyaka 1000. Ni urutonde rw'umuryango umwe wo mu nda urimwo inda ya cami, urutonde rw'ubwami bw'umuryango umwe wa cami, kandi ubwo rutonde rw'ubuhereji ni urutonde rwa Melikisedeki. Rero bategerezwa kuba ari abakomoka muri Melikisedeki, kandi kuba bakomoka muri Melikisedeki no kuba bakomoka muri Kristo biciye mu kuvuka ubugira kabiri. Rero nimwitegereze, ntituzoba tugifise urusengero rwa Salomo cyangwa ingoro ya Mose, ahubwo tuzoba dufise ingoro y'umwami Yesu Kristo, kandi muri urwo rusengero niho hazokorerwa igikorwa ngaha ku isi mu nganji y'imyaka 1000. Kandi muri urwo rusengero nibwo rwegukiramwo abatonzwe n'Imana nk'abami n'abaherezi. Nico gituma ibintu byose bifitanye igisano n'intwaro yo ku isi ya Mesiya. ni ukuvuga ngo igice cy'ibya politike n'igice cy'iby'iyobokamana iby'ijambo ry'Imana bizoba birongowe na Kristo nk'umuherezi mukuru n'umwami, kandi bizoba binarongowe n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'abami n'abaherezi. Rero hariho ikintu ngirakamaro cyane ngaho. Hamwe tubaye dufise ikigwa gifitanye igisano n'ivyo duca tubireka muri ubu mwanya, ariko dusanze kitarimwo tuca tubitanga muri iri joro nyene canke tubivuge ko ikintu. Reka turabe aho mfise ngaha. Aha turafise urutonde rw'ivyigwa, turafise ibanga ry'ihema ry'Imana, ico nico cigwa cyo mw'iri joro. Ibanga ry'icotero c'umuringa, ico ni cigwa c'ejo. Ibanga ryo hanze mw'ibaraza ry'ihema, ico naco nyene cigwa c'ejo. Ibanga ry'amavuta yo mu matara, ico ni cigwa ca hirya y'ejo haza. Hamwe umuherezi mukuru n'imyambaro yiwe, umenga ibi dutegereza kubirekera ku munsi wa gatandatu, kuko bifitaniye isano n'umuherezi mukuru. Ngira ndabibabwire ko akantu gatoya gusa, kuko ivyo hari ryari igihe twari turangije igikorwa igikorane cy'abakozi b'Imana. Inyuma yaho nduze mu cyumba niho vyanshikako, kandi ngira ndabibabwire ko gatoya gusa, nk'uko habayeho umuherezi yakorera mw'ihema rya Mose no mw'ihema Salomo yubatswe, gutyo nyene na Kristo yagumye ari mu ngoro yo mw'ijuru ariko arahakorera. Rero ubu naho mu ngoro izobiri ngaha ku isi ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, murabona turabaherezi bo muri iyo ngoro, b'iyo ngoro. N'abamarayika ntumwa ndwi nabo nyene barakoreye muri iyo ngoro, muri urwo rusengero, bafise ikibanza kiruta ic'abandi bantu.
rero ubu muri uru rusengero hazoba hariko harakorerwa ibikorwa byakorerwa mu ihema rya Mose no mu rusengero rwa Salomo. Mbega mwamuzi ivyo ico bisigura kuri twebwe? Nuko tuzoba turiko turakorera muri ubwo bukozi bw'abaherezi kandi ubukozi bw'abami. Rero gusa hakorera umwe gusa mu kibanza cyahera cyane. Rero mu kibanza cyahera nimurabe harakoreye abamarayika ntumwa ndwi bari kumwe n'umugwi wabafashije muri buri gihe, ariko ubukozi bwaba buri mu mumarayika ntumwa wa buri gihe. Kandi mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka naho ubukozi buzoba buri muri umwe gusa mu kugaragara kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano, kugaragara kwa marayika w'uhoraho mwemo yera agaragariye mu marayika ntumwa wiwe. Uwo niwe umwe rudende azohakorera. Abamarayika ntumwa ndwi nta numwe yashoboye gukorera mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemo ya Kristo. Rero mu nganji y'imyaka 1000 mu kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemo hazokorera uwo nyene azoba yarakoreye mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemo ya Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Uwo niwe agenewe gukora ubukozi bwo mu kibanza cyahera cyane mu nganji y'imyaka 1000 mu rusengero rwo mu buryo bw'impwemo rwa Yesu Kristo. Kandi aho niho hazotangirwa amakuru, niho hazoba ukubonanira, ukuvugana n'Imana, ukuvugana n'ikibanza cyahera cyane mu ngoro y'Imana, ukuvugana n'Imana. No kuvuga ko nk'uko byakogwa mu ihema ryubatswe na Mose no mu rusengero rwubatswe na Salomo. Rero umugisha urakomeye cyane kuri twebwe twese gusumbya ibyo twebwe twibaza twiyumvira. Kristo yarakoze, yagumye ariko arakora nk'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. We n'umuherezi mukuru wo mu rusengero rwo mu ijuru. Mu nganji y'imyaka 1000 hazoba hariko harakorerwa igikorwa mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemo ya Kristo nk'uko biri no muri iki gihe naho. Kandi ivyo bifitaniye isano n'ubu butware, ububasha bwose ubwo Kristo azoha ubunesha, kandi azomwandika ku izina ryiwe. Nimwitegereze ubunesha. Kristo igihe yaduga mu ijuru niho yahawe izina rishasha. N'unesha nawe ku munsi w'iherezo azohabwa izina rishasha. Ubunesha igihe yaduga mu ijuru yashyizwe ku ntebe y'Imana mu ijuru, kandi yahawe ubutware bwo kuganza amajuru n'isi. Kandi n'uzokwicarana na Kristo mu ntebe yiwe, uwo niwe aronka ubutware, ububasha bwo kuganza amahanga yose. Kandi niwe aronka iryo zina rishasha, yandikwa ko iryo zina rishasha rya Yesu ni izina rihoraho ry'Imana, rikaba ni izina ry'umugwa w'Imana yacu, ari ryo zina rimwe. Izina rihoraho ry'Imana, izina ry'umugwa w'Imana yacu ni izina rishasha rya Yesu Kristo, ni izina rihoraho ry'Imana. Rero nimwitegereze ingene unesha uzokwicara ku ntebe akicarana na Kristo azohabwa uyu mugisha. Rero azoba afise umugisha wo mu kibanza cyahera cyane n'ibintu byose bifitaniye isano no kuba muri icyo kibanza cyahera cyane. Nicyo gituma azomuha kugaba ivyo afise byose. Ni ukuvuga ko ivyo bivuga ku bintu bifadika ndetse n'ivyo mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga yuko umugisha uruzuye n'umugisha utagabanije. Kandi Kristo azoba ariko aramukoresha mu mugambi wiwe wose uhwanye n'inganji y'imyaka 1000. Kandi kubera ko twebwe turi abo mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, icyo kibanza cyahera cyane nk'igihe kiriko kirubakishwa ibiremwa abantu, amabuye mazima, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo ku munsi w'iherezo. Rero tuzaba turi mu iyo nganji y'imyaka 1000 ngaho turiko turagira icyo dukoze uruhara mw'iyo migisha yose. Ni ukuvuga yuko tuzoba dufise ikibanza kiri hafi cyane y'intebe ya Kristo.
tuzoba turi mu mwanya mu kibanza kiri hafi cyane, cyegereye cyane byose ibizoba biriko birakogwa bivuye ku ntebe y'Imana bishika ku ntebe ya Kristo ngaha ku isi mu nganji y'imyaka 1000. Ni vyiza hamwe n'ibi namaze kubabwira, ndizeye yuko byabaye nk'intangamarara y'ivyo tuzovuga mu butumwa bwa nyuma muri ubu Miguel. Reka turabe ubutumwa bwa nyuma buri muri ubu ubwo tuzoba dufise bwitwa ngo umuherezi mukuru n'imyambaro yiwe. Ibi vyigwa vya nyuma vyose bifitaniye isano n'urusengero rw'Imana, na cyane cyane ibi vyigwa vya nyuma. Turafise umumarayika adushikana mu gihugu cy'isezerano, ibanga ry'abakerubi babiri. Ivyo ico cyavugiwe muri Puebla ejo, ibanga ry'abakerubi babiri aho Imana ivugishiriza abantu bayo. Uyu munsi nko ku mutaga hagati mu bakozi b'Imana twari dufise ibanga ry'ubukozi butatu bwa marayika w'umwami Yesu Kristo. Muri iri joro naho twari dufise ibanga ry'ihema ry'Imana. Ejo tuzoba dufise ibanga ry'icotero cy'umuringa, aho ni mu kibanza cyo hanze mu ibaraza. Ibanga ryo hanze mu ibaraza ry'ihema, ibanga ry'amavuta yo mu matara. Muri Zekariya ikigabane cya 4, amavuta y'amatara ava mu biti vy'imyelayo bibiri. Hanyuma umuherezi mukuru n'imyambaro yiwe, kuko hategezwa kuba hariho umuherezi mukuru mu ngoro ya Yesu Kristo, nk'uko yari ahari mu rusengero rwa Mose no mu rusengero rwa Salomo, nk'uko ahari no mu ngoro yo mw'ijuru. Kandi ivyo reka tuvyihorere tubigarukirize ngaho, kuko hamwe n'ivyo uyu munsi mwebwe murafise ivyo bafasha kuzirikana ku bintu vy'Imana, mukabona umugisha twagenewe kuri uyu munsi w'iherezo ko ari umugisha ukomeye gusumba ivyo twebwe twiyumvira twibaza. Ariko turiko turabona ko uwo mugisha ukomeye cyane. Nico gituma reka tuvyihoze ivyo vyo kuvuga ngo nico gituma turaza kubibandanya mu gikorane gikurikira, kuko ndababwiye bikeya notegeza guca mbandanya mvuga. Turabonye ibanga ry'ihema ry'Imana, kandi turabonye igice icarico mu kubakwa kw'iryo hema ry'Imana ariryo shengero rya Yesu Kristo. Turabonye igice ukubakwa kwaryo kugezemwo, bigezwe mu gice cy'ikibanza cyahera cyane, aho Yesu Kristo biciye mu marayika ntumwa wiwe akorera akubaka ico gice cy'urwo rusengero. Ahantu mu byo nk'uko biboneka wamenga ntihari kuzokorerwa igikorwa na kimwe cyo kubakwa, ariko aho habereye ukubakwa kw'ikibanza cyahera cyane mu nzu y'Imana. Abantu bamwe biyumviriye ko vyari vyamaze kurangirana n'umumarayika ntumwa w'indwi. Ariko mbega vyoshoboka ko Imana igira urusengero rutagira ikibanza cyahera cyane, canke no kubera ko abantu bashaka urusengero Imana itobamwo? Kuko urusengero rutarimo ikibanza cyahera cyane Imana ntiyorubamwo. Kandi ivyo nivyo abantu bazoba bafise, abantu bafise ingoro itagiramo ikibanza cyahera cyane. Ishengero ritagira ikibanza cyahera cyane ntiyoshobora kuba inzu Imana ibamwo, kuko Imana mu mwuzuro wayo wose izoba mu kibanza cyera cyane cy'inzu yayo. Aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka hagati y'ubukozi bw'ibiti vy'imyelayo bibiri, hagati y'ubukozi bw'abakerubi babiri ba zahabu, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Ni vyiza, kandi aho niho hinjira gusa umuherezi mukuru. Kandi muri iki gihe cya nyuma niho we nk'uko yinjiye mu kibanza cyera cyane cy'ingoro yo mw'ijuru, akaguma ngaho hafi imyaka 2000, ndetse n'igihe gisigaye cyo kuba aragumye ngaho, azoguma mu kibanza cyera cyane cy'ingoro yiwe mu buryo bw'impwemu mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira. Turashobora kubona rero ko hariho ikintu ngirakamaro cyane Miguel yari yamye abivuga neza, ko yiyumvira ko uyu munsi Imana yari kuduha ikintu ngirakamaro cyane. Kandi jewe naciye ntangura kuzirikana no kubaza umwami kubijanye n'ibi bintu.
rero igihe yanyereka yuko nk'uko mu ngoro ya Mose no mu ngoro ya Salomo no mu ngoro yo mu ijuru ko Imana yari ihafise umuherezi mukuru, ikaba ifise n'umuherezi mukuru mu ngoro yo mu ijuru, Yesu Kristo umukiza wacu. Mu ngoro y'umwami Yesu Kristo naho nyene hariho abaherezi, kandi hazobaho umuherezi mukuru umwe naho nyene. Kandi ivyo aho iryo niryo banga nico kinyegezwa ico we yari karambwira ko uyu munsi, kandi nababwiye nti tutabaye dufise icigwa gishobora kuvugwa mw'ivyo duca tubivuga muri iri joro, ariko ndizeye ko namaze kubabwira nka vyose muri iri joro. Rero hamwe n'ivyo twavuze twiteze ko Imana izoduha vyinshi, kuko buri gihe iyo Imana impaye ibintu nkabibabwira ku cigwa kanaka icimpa vyinshi ku bijanye n'ico cigwa. Rero nimwitegereze nk'uko Kristo ari umuherezi mukuru n'umwami wo mu rusengero rwo mu ijuru, umwami w'isanzure ryose iyo riva rikagera, ivyo nyene Kristo yaronse abihawe na Data mu ijuru. We avuga ko azobikorera uwunesha, azobikora kuwunesha, kandi ivyo bizoba kuwunesha wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo c'ubwami. Ni vyiza, azomuha kugaba ivyo afise vyose, ivyo afise vyose, haba mu bwami, mu gice cy'ivy'uburongozi, mu butegetsi, ndetse no mu gice cy'ivy'impwemo, mu kibanza cyo hejuru cyane, mu gice cy'ivy'impwemu, ndetse no mu gice twovuga mu vya politike canke igice gifitaniye isano n'intwaro, igice cy'ivy'ibifadika, ndetse no mu vy'iyobokamana canke ivy'impwemu, nk'uko ku mugwa mukuru, mu biro bikuru by'ubushikiranganji bw'intwaro, nk'uko hava amategeko yose mu vy'uburongozi vy'intwaro muri ubwo butegetsi ku bantu no ku ntwaro yose, kandi hakava n'ibijanye n'ivy'iyobokamana, harashingwa n'amategeko y'ivyo gusenga mu gihugu. Ni vyiza, uko niko bizoba no mu nganji y'imyaka 1000. Rero mwitegereze igihe Imana yashinga ku ihanga ry'Abeburayo amategeko, yaba yo mu vya politike, amategeko yaba ay'ivy'ibifadika hagati mu bantu, ndetse n'amategeko yo mu gice cy'ivy'impwemu canke ivy'iyobokamana, yayatanze biciye muri inde? Biciye mu muntu. Nico gituma Mose yamenyekanye nk'umurongozi ndetse n'uwashinze amategeko wayanditse, ariko n'Imana yabikoze biciye muri we. Uko niko na Kristo azobikora biciye mu unesha mu nganji y'imyaka 1000. Ni byiza, ndizeye yuko hamwe ivy'Imana ndizeye ko Imana yatwemereye kumva vyinshi ku bijanye n'ibi, kandi ndizeye yuko hamwe n'ivyo twumvirije ko twiteguriye ivy'umwami, ivyo aza kuduha mu bikorane bikurikira, atwereka imigisha adufitiye muri iyo nganji y'imyaka 1000, ariyo vuba izoba yamaze kugaragara. Ni ukuvuga ngo yimitswe ku isi, aho tuzoba turi kumwe na Kristo, turiko turaganza twebwe. Vyoba vyiza Miguel aje, kuko ataje ntaho mbona umuntu yogarukiriza, kuko hariho vyinshi vyo kuvuga, kandi ndizeye ko hamwe n'ivyo twamaze kuvuga twamaze gutahura vyinshi. Kandi mbega nihe Imana yari ifise izina ryayo Miguel? Mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yari hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Uko niko bizogenda no mu nganji y'imyaka 1000 mu rusengero rwa Yesu Kristo, hazoba hariho izina kimwe gusa. We Yesu Kristo avuga ati unesha nzomwandika ku izina. Rero rizoba rigaragariye ngaho. Nico gituma bivuga ngo kuri uwo munsi uhora hazomenyekana ko ari umwe, n'izina ryiwe ko ari rimwe. Kandi haranavuga hati
bose bazomenya ko ari jewe, kuko ni jewe nyene nzoba ndahibereye. Ibi vyanditswe byose bihwanye n'inganji y'imyaka 1000 bizoshitswa muri iyo nganji y'imyaka 1000, kandi bose bazomenya izina rihoraho ry'Imana, izina rishasha ry'Umwami Yesu Kristo. Ni vyiza, Imana ibahezagire mwese, Imana ibarinde, kandi vuba huzure igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, vuba abapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima duhindugwe mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Hamwe natwe bundi bushasha umukundi wa mwene data inshuti yacu Miguel Bermudez Marine, kugira ngo abandanye. Ni vyiza, imigisha Kristo abafitiye niyo mfitiye jewe irakomeye cyane, ku buryo dushobora kuvuga gusa ko Kristo atawe bangana. Hari imigisha myinshi adufitiye, kandi ariko araduha imigisha ikomeye twebwe twese. Kandi ivyo twaronse bivuye kuri Kristo titwabihishuriwe n'uw'inyama n'amaraso, ariko ni Data wacu wo mw'ijuru, Yesu Kristo mukiza wacu. Yaraduhaye uguhishurirwa kwiwe guhwanye n'uyu munsi w'iherezo, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, uguhishurirwa ko kw'ishengero, ko mw'ishengero ariyo nzu yiwe, ariyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kristo nta wungana nawe, kandi we yarasezeranye guhindura imibiri yacu no kutujana mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru, kandi we ntazoreka kubishitsa kubikora, azobishitsa. Kristo nta wogereranywa nawe, nta wundi ariho ameze nkawe. Kristo ameze gute? Nta wungana nawe. Rero turiko tugendana na Kristo nk'uko Enoki yagendanye n'Imana. Imana iramujana mu rugo rwo mw'ijuru. N'umuvugishwa Eliya nawe yaragendanye n'Imana. Imana iramujana mu mukogote w'umuriro. Kandi Yesu Kristo nawe nyene yarazamuwe mw'ijuru, aja mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru nk'umuherezi mukuru, aja kuvugira abo bose bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi we yarasezeranye kuzura abapfiriye muri Kristo no guhindura abizera bavutse ubugira kabiri, aribo nk'uko abo mu bihe byarenganye bagendanye na Kristo mu gihe bemerewe kubamwo. Mu kugaragara kwa Kristo kwakozwe biciye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Muri iki gihe cya nyuma naho abazoba bariko baragendana na Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka bazohindurwa bajanwe mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru. Ukuzamurwa cyangwa ukunyakugwa kwa Enoki, ukwa Eliya n'ukwa Yesu, murabona ibyo bitwereka icyo we azokorera umwe wese wo muri mwebwe n'icyo azonkorera nanje, n'ibyo azokorera abera mu bihe byarenganye. Rero turiko turagendana na Kristo, turiko turajana na Kristo, tuzohindurwa tujanwe mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru. Nimwitegereze Eliya igihe yariko aragendana na Elisa, yarazamuwe mu mukogote w'umuriro. Rero natwe turiko turagendana na Kristo mu mwanya kanaka tuzohindurwa, hanyuma tujanwe mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru. Nukuvuga yuko dutegereza kuba turiko turagendana na Kristo muri iki gihe cya nyuma, mu gihe gihwanye n'umunsi w'iherezo. Rero twebwe turiko turagendana na Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nicyo gituma tuzi ko tuzohindurwa tujanwe mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru. Ariko hagize uwo muri twebwe yoba aragenda imbere, aja kuruhukira muri paradizo, akaruhuka ibikorwa byose n'imirimo byo ngaha ku isi, ariko azogaruka ari mu mubiri mushasha. Rero ni bangahe bifuza ko boba baragenda kuruhukira mu rugo kwa Data wacu mw'ijuru mu buringane bwa gatandatu? Nta n'umwe, kuko bose bifuza guhindurwa.
kandi icyo nicyo gituma turiko turagendana nawe nk'uko Eliya nawe yagendanye nawe, kandi igihe bari ko baragendana yarazamuwe aduga mu ijuru. Turiko turagendana na Kristo muri kino gihe cya nyuma. Uko niko tuzohindurwa hanyuma tujanwe mu rugo rwa data wacu mu ijuru. Nicyo gituma ngendana na Kristo, kuko nawe nyene ariko agendana nanje, ari iruhande yanje, ari n'iruhande yande, iruhande y'umumunsi wo muri mwebwe. Rero we ni wa wundi uko yarari ejo niko ari n'uno munsi, niko azokwamara ibihe bidashira. Uhoraho w'isezerano rya kera, umwungere mwiza. Kuko Zaburi ya 23 iravuga iti, Uhoraho niwe mwungere wanje. We niwe Yesu Kristo wavuze ati, ni jewe mwungere mwiza, kandi we araturagira mu bwatsi buremvye bw'ijambo ryiwe ryasezeranye ryo muri iki gihe cyacu. Gutyo rero aragaburira ubugingo bwacu, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Izo ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu umwungere mwiza aduha muri iki gihe cya nyuma. Hamwe n'izo mfungurwa, uko niko we aturagira muri iki gihe cya nyuma. Uhoraho Yesu niwe mwungere wanje, ni n'umwungere wande, umwungere w'umumunsi wo muri mwebwe namwe. Imana biciye muri mwene data Branamu yavuze ko imituragaro yari kuzokangura umugeni, no kuvuga ngo yari kuzoha umugeni ikanguro, ukwikangura. Nkuko habayeho ukwikangura ko muri buri gihe uko Imana yarungitse buri mu marayika ntumwa, harabayeho ukwikangura ko mu buryo bw'impwemu ko muri buri gihe mu bugingo bw'abantu bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Muri iki gihe cya nyuma naho ikanguro cyangwa kwikangura kwishengera umugeni libera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka biciye mu ijwi cyangwa amajwi y'imituragaro ndwi, ariryo jwi rya Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ariko arasemerera nk'uko intambwe yivuga. Imituragaro ndwi iri kirumvikanisha amajwi yayo, iri kwirahishura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe muri iki gihe cya nyuma. Iyo nibanga rikangura ishengero muri iki gihe cya nyuma. Kandi ubwo nibwo bukozi buzana ikanguro ry'ishengero ku munsi w'iherezo. Kandi buri watoranijwe ku munsi w'iherezo amaze kwakira uko guhishurirwa kw'imituragaro ndwi, uguhishurirwa kuri mu kimatanijwe cy'indwi, buri watoranijwe arashobora kuvuga yuko yaronse ikanguro ryasezeranye ryo muri iki gihe cya nyuma. Muri jewe hari ikanguro ryo ku munsi w'iherezo, ikanguro ryo mu gihe cy'ibiri rikomeza imfuruka biciye mu mituragaro ndwi byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi. Icyo nico umwe wo muri mwebwe yifuza, na jewe nanje na Kristo nawe nicyo twifuriza twese. Mbega none ni iki yifuza? Natwe ni iki twifuza? Twifuza gusa nawe, kugira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Kandi we yarabisezeranye, kandi azotuma dusa nawe turonke ishusho na kameremere vyiwe. Ni vyiza Imana ibandanye kubahezagira mwese. Ndagushimiye nawe we Benji nawe. Reka dusige ngaha inshuti yacu mwene data Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozera iki gice cyo muri uyu mwanya. Imana ibahezagire kandi mwese mugire ijoro ryiza.